Inshuti bakunzi namwe bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu munsi dusubiye guteranira kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi twaronse utazokwigera usubira kubaho, ariko uyu munsi Imana yawuteguye kubera twebwe. None ndabahaye ikaze hano kuri runo rubuga, dufise umushitsi atari hafi mutamenyereye ariko w'umukunzi kuva igihe kinini twahurira ahantu mugabo tutamenyana mu mbuga zo dusengeramo hano. None rero ico nifuza nuko imbere yuko tumubashikiriza canke we nyene atwibwira wari we, twagomba tumusabe mbere asenge. Ni umupasitori yasengewe, hanyuma eka dusengere iki kiganiro imbere yuko tuja kwijambo umukozi w'Imana. Ego dusenga Imana. Turarengutse imbere y'Imana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana idukunda, Imana ituzi, Imana itwitwararika. Wewe watanze umwana wa Yesu Kristo adupfira ku musaraba, urupfu rubi kugira ngo turonke ubugingo budashira. Urakoze Mana, muri aka kanya rero twegeranye kuri runo rubuga turiko tuvuga ivyirato dufise, ko dufise Yesu yapfuye akazuka, kandi ko turi mu rugendo tuja mw'ijuru. None mw'izina rya Yesu Kristo turasengeye aka kanya tugiye kuganira ku majambo yawe n'uyu mwene data umukozi wawe. Mana, dusavye ijuru ribane natwe, tuvuga ivyubaka uvyumvise, cyo tutaramuje ni Satani, ariko uwo duhaye kaze n'ijuru ribane natwe muri vyose, ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana novuga nti avuye muri Canada, ariko vyinshi yona bitwibwirira. Muri bande, umuhamagaro wanyu no muki? Yesu nashimwe. Jewe izina mu mazina nitwa ndi umupasiteri, nitwa Nimubona Damascene, nkaba nkorera Imana mu ishengero ry'Imana ry'i Canada muri Ottawa, kandi nkaba nkunda Yesu, naho nivyo vyizigiro vyanje, kandi nkaba ndi mu rugendo nja mw'ijuru. Imana yacu nihabwe icubahiro. Amen, amen. Pastor Damascene Nimubona akora mu ishengero ryo muri Canada, i Ottawa. Ku batahazi, ni ku birometero nk'amajana 2 uvuye Montreal, ni hafi y'umuji canke bafatanye n'uwundi muji witwa Gatineau. Suko se? Niko bimeze. Ishengero ryanyu riri Ottawa canke riri muri Gatineau? Ishengero ryacu riri muri Gatineau. Aha. Hafi ni ku birometero, kuko ivyo bisagara bibiri vya Gatineau kandi na Ottawa bisa nuko bifatanye. Novuga yuko uva kuri frontiere ya Ottawa ushikaho urusengero ruri, tugabugwa n'uruzi rwitwa Ottawa. Hanyuma rero ni nko ku birometero bishika 4 n'igice gushika aho urusengero ruri. Okay. Mararaririye. Ugerageje guharura, twe turi Buraya tuvuga ngo mu Burundi gushika mu Burundi ni ibirometero 8 canke 8 canke hafi 10. Mwebwe namwe ni bingahe? Kuva i Burundi gushikayo nivyo biri munsi y'ibihumbi 10. 10 birarenga, yego birarenga kure. Ni nka 13. Aha, urumva ni kure cyane. Ni kure cyane. Okay. Ndanezerewe rero hano kuri runo rubuga twama tuganira ijambo ry'Imana, twama ni urubuga rwo gushingira intahe Imana nzima. Kuri uru rubuga kenshi twahamagariwe canke icyo tukunze kuvuga
ni ibijanye ibihe vya nyuma. Ngira ngo namwe nk'umukozi w'Imana hariya muramaze kubona bimwe bimwe mu bimenyetso canke mbega ibihe vya nyuma vyosigura iki kuri mwebwe canke ibihe vyahanuwe? Murakoze cane. Ibihe vya nyuma, Yesu imbere yuko ava mw'isi yagiye abivuga ko rwose, uravye hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice ca 24 biravuga ku vyerekeye ivyo ibihe vya nyuma. Kandi mbere kugira ngo tugende n'abatwumva bashobore gutahura, twobasaba tukahasoma Matayo igice ni ca 24 duhereye ngaha kuri uyu murongo wa mbere. Hatubwira ngo ibimenyetso vyerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ngo Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo vyose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Herayoni, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ivyo bizoba ryari, kandi ibimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mw'izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwangwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko uwihangana agashika kw'iherezo niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose, ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mukozi w'Imana, nk'uko mutubajije, ego mico twibaza ku bihe vy'iherezo. Igihe c'iherezo ni ivy'ukuri Yesu yarabivuze ko neza. Aravuga egome yuko ico gihe c'iherezo mu kugira ngo kizoshike, hazobanza kubaho itanguriro ry'ukuramukwa. Muri iryo tanguriro ry'ukuramukwa yaravuze kuri izi mpuha, aravuga intambara, ariko ngaho ntibizoba biraba. Aravuga yuko ego hazobugarariji ngo buzogwira, kandi ngo urwango ruzoshigwa hejuru. Kandi hepfo gatonya aravuga ati, naho nyene kuzoba rukuramukwa. Ariko aravuga ngo hazobaho igihe c'uko ishengero canke abantu b'Imana bazotangwa bahogwa izina ryiwe. Ivyo navyo nyene nivyo turindiriye. Ariko hepfo kandi
ngo hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana bazimize benshi, ngo aho nyene naho nyene ni mw'itanguriro ry'ukuramukwa, ariko ngo hakwiye kuba wihangana agashika kw'iherezo ngo wazokira. Hepfo kuri 15 naho havuze ngo nuko ngo aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, uwusoma niyiyubara Imana idufashe. Rero biboneka ivyo vyose yuko biriko birashika, turavye isi y'uno munsi iriko irahuzenga kandi isi iriko irahinda agashitsi, ariko ikintu gikenewe ubwa mbere gikwiye kuza imbere ya vyose, ikintu dukwiye kubona ibimenyetso biriko birakwira, Imana idufashe. Yaranavuze yuko ishengero ry'igihe c'iherezo rizoba muri ya mashengero ndwi yavugwa ari hariya mu vyahishuriwe Yohana. Ishengero ry'igihe c'iherezo rizoba rimeze nk'ishengero ry'Ilahodikiya, shengero ridakonje ntiribire. Kandi ivyo byose turiko turaraba uko isi naho igeze n'ibiriko biyikorerwamo, turabona yuko egome ari vya bizira byaramaze kwinjira. Erega kuvuga ngo antikristo benshi baravuga bagagira ibigereranyo n'ibindi, ariko antikristo n'umuntu yovuga ibitari muri we, nkavuga ubutumwa butari muri jewe, nkavuga ivy'Imana bitari muri jewe. Umuntu amaze gucumura yakabigumamwo akabijyamo akabibamwo, aba yaramaze kubamo ya mpemu ya antikristo, kuko ngo umuntu wese akora icaha ava kuri wa mubi. Imana idufashe. Rero ivyo umukozi w'Imana turavye ingena isi aho igeze, isi ingene iriko iracurika byose, ibi byose biriko biraba kuri iyi si tubaye, kuri umubumbe si tubayeko, biboneka yuko egome isi iriko igera kw'isozera. Imana idufashe. Kandi murakoze. Ego muvuze muti turavye aho isi igeze, muravuga yuko ibimenyetso bigiye gukwira, muravuga ko hari abavuga ibitari muri bo. Isi igeze hehe? Isi aho igeze biraboneka yuko iriko iragera kw'isozera ryayo. Umaze kubona isi y'uno munsi itanguye gushika ngo ubu harageze yuko umuntu yanga uko Imana yamugize. Namba yari umugabo ati jewe singomba kuba umugabo, ngomba kuba umugore. Nimba nguko Imana yabitunganije, abagira mariage canke abagira ubukwe hariya mw'itanguriro, egome maze uno munsi bakaba batanguye kuvuga bati oya, ibi vy'Imana reka tubireke, tugira ivy'abantu, tugira ivy'ivyiyumviro vyacu. Ivyo vyerekanya yuko umwana w'umuntu yafashe ikigwanishwa citwa bwenge kugira ngo agwane n'Imana, kandi nta muntu n'umwe yagwanye n'Imana ngo agire amahoro canke ngo ayitsinde. Ariko ivyo byose nibigaragaza yuko egome isi iriko igera ku nsozero. Imana itugirire neza. Murakoze. Hari abantu bavuga ivy'Imana benshi, babivuga mu buryo bwinshi, cane cane kuri iyi mirongo y'ingurukana bumenyi. Hari abavuga ibitari muri bo canke bavuga ibitari muri Bibiliya. Murakoze. Kuri iyi mirongo y'ingurukana bumenyi barabivuga, bamwe bakatangura gufata ivy'Imana mbere bakanabicurika, bakavuga ngo ubu ngo ni new generation, bagatangura kuvuga ubutumwa budahuye na Bibiliya. Ivyo byose vyerekana bwa bugararije. Ariko ikintu ca mbere Imana yagombye ku mwana w'umuntu
icyatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ni uko umuntu aronka agakiza. Ariko ugasanga umwana w'umuntu agombye kuzana ngo kugira ngo uyu muntu ngo akijijwe ngo nta n'ikindi ngo ari ubukene burahera ngo ari indwara zirahera. Urumva ivyo vyose ubwo n'ubutumwa buba buriko buvugwa budatumbereye uko Bibiliya bivuga. Kandi umuntu wese yovuga ubutumwa atabutumbereje uko Bibiliya buvuga aba yaje kuba anti Kristo. Nico gituma rero ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo usoma agenda agaba. Niko ko twabonye hajya muri iki gitabo muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 24. Nico gituma hatubariye neza ngo hazokwaduka. Erega ko Yesu yabivuze bitegerezwa gushika. Rero hariho abadutse maze bakaza kuvuga ubutumwa butari muri Bibiliya, kandi ubutumwa bitumye, kuko umuntu wese avuga ubutumwa butari muri Bibiliya nubwo yitumye, nubwo amacanda, ariko ubutumwa buri muri Bibiliya ubu nibwo bushingiwe intahe na Yesu n'Imana na mpwemu yera. Imana ibahezagira. Murakoze. Nabonye umutwe w'amajambo kubisanzwe nasomye muri Luka, namwe musoma muri Matayo, ariko muri Luka 21 na Matayo 24 ni namajambo amwe. Bati uguhona kwi Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Hazotangura iki muri ivyo? Murakoze cyane. Ubwa mbere ikizotangura imbere y'ibindi nuko Yerusalemu izohagurukirwa n'amahanga yose, ikangwa urunuka. Hanyuma rero Yerusalemu imaze guhagurukirwa, byumvikane kugira ngo hazimanganywe iki. Bibiliya hazimanganywe ibyavugiwe Yerusalemu, hazimanganywe ubuhanuzi bwavuzwe na Yesu Kristo. Hanyuma rero ibyo tumaze kubona yuko amahanga yose yahindukiriye Yerusalemu, ibisigaye yahindukiriye ubuvugishwa cyangwa ibyavugishijwe na Bibiliya, maze ikizoca gikurikira hazoca habaho ukugaruka kwa Yesu. Imana idufashe. Amen. Murakoze. Nabonye mu nteguro iki kiganiro ngeka tuzogikenera ko gusubira kukiganira ko umwanya inshuro nyinshi, kuko ibimenyetso nabonye ni byinshi. Abaza mu izina ry'umwami wacu Yesu, mbe hariya mu gihugu mubayemwo bariho? Mubajije ikibazo cyiza cyane, kuko turaba hariya mu gihugu tubayemo, ni igihugu cyarumvise ubutumwa bwiza kandi bw'ubwami. Hanyuma rero hageraho gishika mu gihe cy'uko habaye iki yo mu buryo bw'impwemu, habayeho guheba ubutumwa bwiza. Ugasanga amashengero bari barubatse atagira uko angana, ubu hageze aho bayagurisha, ayandi bayagira inzu z'abatama, ayandi bakayagurisha n'abandi bajya kudandarizamo. Kubera iki? Kuko abantu baraheze. Hanyuma rero mugabo utanguye kumva abo baduka barabaho, bakaza bati ibyo ari byo byose tugomba kubibura ubutumwa. Ariko muri uko kubibura ubutumwa bakaza bavuga ubutumwa mu buryo Bibiliya itabivuga ko, hakaba ibyaha bakarekerana. Bakavuga bati nabonye mbere umuntu umwe
yari umwigeme, yari mw'ishengero kanaka hariya hafi y'aho duherereye, avuga ati baronse ngo umupasitori canke umurongozi w'ishengero w'umujene, ngo ababwira ati abo bantu b'abatama batwebwe bariko bababwira ubutumwa butaribwo, batewe ubutumwa bugize, bababwira bati ntimusubire gusiga egome aramarangi ku munwa, ntimusubire nuko kwambara impuzu zigera haruguru y'ibibero, ntimusubire kwambara impuzu ziberekana uko mumeze. Abo niko bababwira. Aterega umuntu wese kugira ngo aje mu isoko kugura, nuko ababona ibidandazwa bamaze kuvyerekana bakabisanza bati ibi bimeze gutya. Hanyuma rero kandi uwo muntu yigisha ivyo no kuvugishwa aravugishwa, ariko nka twebwe tutahura Bibiliya tuca tubona ko ari aba bamaze kwaduka. Abo vy'ukuri bariho. Hariho n'abandi baza bati eka kwahukana nta ngorane, tuca tukurongoza uwundi mugore uwa mbere yakunaniye, iryo ngo ni ishengero ry'Imana. Abandi bakababwira batoya mwabigeme bacu nta ngorane, ibintu vyitwa kopinage canke ibintu vyitwa kugendana umuhungu n'umukobwa nta kibazo. None se mumenye ubwenge muzokoresha igihe muzoba mumaze gukura, mwobimenya gute? Ivyo rero bigaca vyerekana ko ari abadutse, mugabo barondera iki? Amafaranga. Kuko barondera imperezwa, barondera ibigira cumi, barondera kwitungisha. Imana itugirire neza. Aha naciye muri visite mu gihugu c'u Rwanda, naho bambariye umuntu agenda imbere y'ishengero agatangura kwivugisha nk'ikiragi, agaca avuga ngo Imana ivuze ngo nimba ugomba viza y'ukuja i Canada, y'ukuja Amerika, y'ukuja mu Budage, ngo nutange ngo shenda kwatura ko uronke viza. Ngo nimba ugomba warabuze ivyara, ngo tanga ikimazi kinini ngo shenda kwatura ko, ngo nimba warabuze ngo ubutunzi, ngo nutange. Uwo muntu aritungisha, araba umuntu ashizwe hejuru gose, ariko mu nyuma kubera egome abanyagihugu nabo bafise ikibahagarikira leta ikimushira mu munyororo. Urumva rero yaradutse, mugabo yadutse yarabivye. Nico gituma rero jambo ry'Imana rivuga ko abantu b'Imana bakwiye gusoma, muri uko gusoma bagaca bagaba Yesu abahezagira. Urumva baramaze kwaduka. Murakoze. Nino barahashitse na je nivyo niboneye, sivyo nabariwe. Hari ahantu twagiye gusengera, haje umutumire, yari umutumire w'umukozi w'Imana wo muri Afrika, niko yavuga. Babwira abakristo bati ufise umutwaro umwe ashire ngaho amayero 50, ufise ibiri yandike iyo mitwaro mugashireho 100. Hariho ababikoze, barabikorera na bene wabo bari kure kugira ngo basengerwe. Nuko kwari kuvuga yuko mu vy'ukuri abo bashitse nino, uyo muntu mbere Imana yaramwanikiye kuko ari kiri muri no rugendo, yaragize ibyago abura umuvyeyi amuvyara, ashitse ku kibuga c'indege bivugwa ko ngo naye mafaranga bayamutwaye sinziga yazimiye. Yego nuko abo barashitse ino. Bandanye je kwijambo, biraryoshe kumviriza ivyo bihe, kuko abantu baba barushe. None abo bantu basengerwa kuronka izo viza barazironka koko? Abo bantu basengerwa ni ivy'ukuri izo viza ntazo baronka. Ntazo baronka. Mu bisanzwe bize ubwenge bukomeye bwo kubesha, kandi buryaga ikintu gikwiye abantu b'Imana n'ubwenge bw'Imana. Kuko izo viza twagiye tubona batubwira ati yarambeshe, yambwiye ngo nzoronka abana,
atariko sinaronse n'umwe. Mhm. Hari n'uwambwiye bahenze bati genda ubanza utange ikigira ico egome kigutwara mu vyumvise, Mhm. kuko bari bamubonanye amahera araronka aramutungisha atungisha uwo yigira umuvugishwa n'Imana. Mhm. Aca mubwira ngo Imana imbwiye ngo genda ugure impuzu, yari yarabuze ivyara, ngo ugure impuzu zuzuye ivarize nini, ngo kandi ngo z'umuhungu, ngo uzishira ngaho ngo mu mezi 9 uzoba waravyaye. Mhm. Ararindira imyaka irahaciye n'ubu nta niyikoroka yabonye. Rero Imana ndikora gutyo, kuko Imana yoyo iri suvere, ni Imana yikwiye yonyene. Imana umuntu atarinda kuja gome gushira ivyo ashira kugira ngo imukorere ivyiza, kuko yoyigirira neza ababi n'abeza. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Nagiye nihweza mu byavuzwe imbere yo kugaruka kwa Yesu, havuzwe abo biyadukiza, havuzwe intambara, havuze ihanga rizotera irindi, isi izonyiganyiga amapfa, ibiza, n'ibimenyetso bihambaye. Hariho ikintu nabonye nkeka, sinzi ko ku ruhande rwo hariya muherereye kiriho, bavuga ngo bazobashorako amaboko, babate mw'ibohero, babashengeze imbere y'abakuru. Ivyo bintu hano muri kino gihugu egome, hariho umukozi w'Imana yavuze ati yavuze ibi vyo kubakana canke kubana canke kurangura imibonano mpuzabitsina y'abantu bahuje ibitsina ko ari barari Bugesera, baramwitwarira, mbere n'ishengero ubwaryo ryari ryamushize mu vyo bita, bari bamususpanze. Hanyuma biravye mu bakristo bahagarara inyuma yiwe babaye bake cane. Ariko sinovuga ngo ku rwego rwagutse ngo bakristo canke abizera ngo barakurikiranywe rwose. Ubu bigeze hehe ku ruhande muherereyemo? Ku ruhande duherereyemo hariho amashengero yamaze kwiprononsa yuko ivyo atangorane. Rero ugasanga najya amakurere y'irya bendera yayo bajya barayishize mu rusengero. Ariko twebwe aho duherereye hariho rya jambo rivuga ngo erega bazobashengerana, ngo babajyane kandi mukubitwe. Rero kandi ngo bazodushengerana nyene nabo twari kumwe mw'ishengero. Rero biboneka twebwe mu buryo hariya duherereye, mu buryo bw'amategeko twahaye leta, twarayibwiye neza yuko ivyo bintu tutavyemera. Ariko uraba burya abazotugwanya si bariya twita abapagani batigeze bamenya Imana. Tuzogwanywa n'abiyita bene data turi kumwe b'abapasiteri bagenzi bacu bamaze kuvyemera. Kuko umuntu aravye ni muvema ikomeye ya shetani. Uravye bariko baragira amadefile iyo duherereye, ugasanga abantu b'abategetsi bakomeye bitwa yuko womenga bariyubasha, ugasanga bari muri izo defile. Biboneka yuko isi y'uno munsi iri mu mwiza, kandi isi imaze kwinjira mu mwiza, nta kindi twebwe ico twokora nk'abakozi b'Imana ni ukuvuga, maze gushika no ku kanyuma, naho bovuga bati
egome nimwashishikara murapfungwa mu munyororo, tugiyeyo tuzoba tugiye kuvuga ubutumwa. Mu munyororo hari ishengero. Rero ikintu coba ciza sivyo na twebwe tuzokwishoboza, kuko nguko muvuze muti nyuma y'abo bakozi y'uwo mukozi w'Imana yagize bake bagiye inyuma yiwe, kuko benshi baciye bamuta. Hari ikintu bisaba inkomezi za mpwemu yera. Ikintu twobwira ishengero nuko ryokuzura mpwemu yera, kuko Yesu ntibari kumuta. Barabonye ingene yabatabaye igihe bari bafashwe kw'ikori. Barabonye ingene yagaburiye abantu bakarya bagahaga. Yarabonye ingene yahagurukije abari bari hejuru y'imva, nkamwe yasanga hariya ku kidengeri, bamwe yasanga hariya mu gisagara c'Abagadareni, ngo yaramaze n'abiwabo barahevye. Iwo uravye ibitangaza yagiye akora, bari kuvuga bati ntituva inyuma yiwe. Ariko mu ntumwa uko bari 12 bose baciye bagenda. Uwagerageje ni Petero, ngo yararenga uwundi arenguka, ariko nawe nyene kuko atampwemu yera, umuntu yitwa umuguranokazi canke umuyaya aramurahiza, ararahira ko atamuzi na gatoya. Rero igihe turiko twimiriza kiri imbere kiriko kiza gisuma mu buryo bw'impwemu cumvikana mu matwi, egome kiriko kivuga ngo umugororotsi wanje agira atungwe n'ukwizera, ngo nayo niyo njorora ntazohimbara umutima w'Imana. Rero aho nugusenga Imana kugira ngo ishengero ribe muri mpwemu yera, kuko shetani agiye kuza ntazoza azanye ngo azavuga ati ndi shetani. Azoza azanga egome tugira ruwanje turamya Imana ati na jewe ivyo ndabishoboye, atware mu bwenge. Rero harakwiye amaso yo mu buryo bw'impwemu aduha kubona ingena isi iriko irahinduka n'ingene igira ishike ku nsozero yayo. Yesu abahezagira. Murakoze, muvuze mpwemu yera. Hariho abemera ko mpwemu yera yaje kiriya gihe, bakavuga, namye nsoma umuntu akomeye cyane yadufashije mu bintu byinshi byo gusobanukirwa ingene na Bibiliya icivuga, ariko akagaruka ati ibitangaza byakoretse kiriya gihe, ibintu byo kurambika ibiganza ku bagwayi bagakira, byari byo kugira ngo bikomeze intumwa muri kiriya gihe. None ubu byifashe gute mu mashengero canke mu rushengero rw'Imana? Yesu ashimwe. Ni by'ukuri twebwe iyo duherereye turabwira abantu ko bokuzura mpwemu yera ari we azobashoboza. Kandi ibikorwa vya mpwemu yera, bagwaye yuko bakira barambitswe kw'ibiganza, ni by'ukuri jewe narabibonye n'amaso yiwanje hari iyo mperereye. Amen. Nabonye umuntu umwe yavura abantu bagwaye mu mutwe, nawe asanga agwaye mu mutwe kuko yagwajwe n'urumogi n'inzoga. Hanyuma rero araza arangirwa n'uwundi ati ugenda muri ririya shengero rya Pentecote ngo hatabarirwa. Hanyuma rero kandi araza ashitse mu ishengero, twarabonye ko yatabawe. We akishika yavuze ngo nimwakire, yaja nzanire $300 ngo ya consultation, ngo tumugirire ikintu bita therapie spirituelle. Ati kuko jewe naje ngira therapie egome physique, nanje banzanira amahera. Hanyuma tumubwira tuti twokwakira ayo mahera, Yesu yoca agenda. Yavuze ngo ndabibahereye ubuntu, namwe mubitangira ubuntu. Aha turi ngaha ku gikorwa c'Imana, nta mahera, kuko ikintu citwa amahera, mukozi w'Imana, kigiye kwica amashengero menshi yo kw'isi. Amashengero menshi batararonka amahera bakoreshwa na mpwemu yera.
batararonka amahera bahagarara imbere y'ishengero impwemu mbi zigahunga kuko ata mahera yari. Ariko amahera amaze kuboneka amafera aca aba menshi. Ni nacyo cyaranduye cyangwa cyasambuye amashengero y'iyo duherereye. Twabajije muri histoire yabo ingena byagenze, baravuga ko batunze bagatunganirwa, baragira des projets des entreprises, baragira amashure, baragira amacentre de santé, baragira ama université, baca basamarira muri ivyo kurondera mpwemu yera biragabanuka, kandi gushikaho egome ishengero risigara atana abantu ririmo barabiharuruka. Ariko hamwe n'ivyo uwo muntu w'Imana icyo yaciye akora, twaramubwiye inzira ko ari kubanza kwihana, nk'uko twebwe ari iwacu tuvuga tuti ukwihana uhera ku myaka 8 niho umuntu aba amaze kumenya icyaha icyo ari cyo. Atoyajewe ibyaha nabikoze maze imyaka 5. Arihana by'ukuri, burya umuntu yitwa umuzungu agiye kwihana ntacyo asigaza. Maze aravuga ati mugabo kandi icyaha kikomeye mvise, umugore wa mbere naramutaye, mvise umugore agira kabiri. Nindi tukurambika kw'ibiganza utabanje kuva kuri uyo wa kabiri. Ni kandi ntusubira gutahayo, kandi Imana ishimwe ati naho mbarira ngo mve ngangenda ndavura nshike muhira. Mugabo ndonka itiro past ati ndavyemera. Hanyuma rero arihana, amaze kwihana no kuvyemera yuko adasubira muri ivyo vyaha by'umugore wa kabiri. Umugabo turamwemerera ko wa mbere tuzomumubariza tugasubira kubafasha kugira babane. Twaramusengeye, twahamagaye kuko turafise umugwi w'abantu basenga Imana mu rusengero, bama bitanga bagira aba intercesseur, barasenga Imana. Ariko icanteye kugira umunezero no kubona yuko Imana yatumye abakozi muri biriya bihugu bamaze kumusengera, kuko nta gifaransa bazi cyangwa icongereza, ariko abo bakozi b'Imana bafise mpwemu yera. Muko basenga ariko ibyo bisigo bikoma induru bati nimushe mu izina rya Yesu, bigakoma induru biti turahiye. Mu nyuma niho twamubaza tuti mbega warageze ushika mu Burundi cyangwa i Rwanda? Ateka sinashitseyo. Ariko bamusengera hafi nk'amasaha 3, atomba syncope. Inyuma y'isaha aravyuka, ariko avyuka ashima Imana, Imana ihabwa icubahiro. Iryo tiro yarabuze ngo imyaka irenga 6 atigeze asinzira. Yaciye ajya kwaka indaro umuntu ubwo ntiyasubiye ahiwe, aca atangura gusinzira. Yagarutse mu rusengero aza dushingira intahe, avuga ati n'ivy'ukuri narabonye Imana. Igikwiye amashengero arimwo Imana nabonekemwo abakozi baboneka disponible. Imana idufashe. Abo bakozi disponible basenga Imana, ubundi Imana iriho, arashima Imana, natwe turanezerwa gose. Yari yarazigijwe n'urumogi n'itabi azasayangana. Rero mpwemu yera aracyari karakora mu ishengero. Ibisigaye nuko twebwe twokwaka tukababera, ko yavuze ngo muze mumberabera kuko nanje ndabahamagaye nduwera. Mubabera mu ngeso zanyu zose, Imana itugirire neza. Rero ikintu kiriko gitera ibibazo nuko umenga mu mashengero ni rivality. Namba jewe nokorana na pasteur tugatangura gusitana ngo jewe ndi uwa mbere nawe ni uwa kabiri. Aho mpwemu yera ntashobora gukora mu ishengero, kandi iryo ntiriba ari ishengero ry'Imana, riba ari ishengero ry'abantu. Mu ishengero ry'Imana haba urukundo, haba urutonde, haba umunezero mu buryo bw'impwemu, haba kubahana, haba kujya inama. Yesu atugirire neza. Murakoze.
none rero Yesu ashimwe, murakoze, turanezerewe Amena. n'ivyo bishinga ntahe. Niba hari n'uwundi, mbega n'uwuri kure mwobimukorera, mwomusengera canke uwo mugwi wanyu usenga uramusengera, yogenda gute? Twebwe turasenga Imana kandi uwo mugwi urasenga, mugabo usenza Imana gukora kuca kubukwa kw'Imana yo mw'ijuru. Amen, amen. Kandi ikindi nabonye gikiza umuntu nuko yizera. Ego, cane, ego. We nyene akizera akabona ati hari ico Imana igira ingorere. Kandi yizeye nta kabuza Imana ico ikora. Kandi nabo bamusengera nabo ni ukubanza kujya hamwe bakaraba ko ataco bapfa n'Imana. Kuko kugira ngo Imana ikore, umuntu ahamagara Imana kugira ngo Imana imwumve, nibi vyabaye kuri Daniyeli. Daniyeli aba muzima canke aba neza imbere y'Imana, kandi Daniyeli aba neza n'imbere y'abamutwaye, umwami amutwaye akamuta mu rwobo rw'intama. Ariko umwami aje agasemerera ati Daniyeli musavyi w'Imana nzima, Imana yakurinze. Ijambo yavuze ryabaye ijambo ryo guca bugufi. Imana itwigishe guca bugufi. Yashitse avuga ngo nabonetse yamwitavye ati sabwe mugenzi. Acavuga ati jewe nabonetse hagati yanje n'Imana yanje turamahoro, na hagati yanje nawe turamahoro. Imana idufashe. Urumva hari handi Imana ikwiye kubanza kudushikana, Imana itugirire neza. Ukabona n'uriko aragusunika ko ariko agusunikira ku Mana. Aho rero tumaze gushika kuri uko gukizwa, tuzoca duhamagara Imana ikora ibitangaza. Imana idufashe. Ni nacyo nokwemvita umuntu wese ari kw'isi akorera Imana, yonsengera nkaboneka hagati yanje n'uwoza nsita turamahoro, na hagati yanje n'Imana turamahoro. Aho twoca dukorera Imana mukuri no mukwera. Imana idufashe. Kandi twoshobora guca tubona n'iki gihe cy'iherezo turiko turavuga, kuko nimba ari ikiriko kiragusunika, namba ari ishenga, ari abakristo bakugoye, ni kubera ari igihe cy'iherezo, n'igihe sibo. Ahantu kubwira mukozi w'Imana, nta muntu n'umwe atagomba kuja mw'ijuru aza gusenga ku munsi w'Imana asigura nk'uko ndiko ndasigura, aririmba nka ya makorale duhora tubona. Ariko igihe gishitse ku muntu aca yoberwa iyaja n'iyava. Dusenge kugira ngo igihe egome cyanga igitambara cirabura umwasi ariko ashiza gushira ku maso y'abantu b'Imana kive ko tubona igihe aho kigeze. Nivyo Yesu abahezagira. Amen, amen. Murakoze. None iki kiganiro ntidushobora kugiheza uno munsi, ariko hariho abantu nubwo gisigaye, kandi nifuza yuko mudukundiye mwosubira mukazofata akanya tukabandanya. Hariho ariko abantu bacibaza ngo umwanya uriho, abandi babivuga kwinshi, ariko hariho abenshi nabibaza ko haracariho umwanya. Mwebwe mubivuze kwiki? Nta gihe kigisigaye. Igituma ata gihe kigisigaye, mu bimenyetso byose byaramaze kuboneka. Imana itugirire neza. Ivyo bimenyetso ikiriko cyerekana yuko byabonetse, jambo ry'Imana rivuga ngo nimwabona ikizira c'ubuyobe kimaze guhagarara ahera cyane, ahera h'urusengero, ngo usoma aracagaba. Rero ico kizira cyamaze, nimba hariho esikariye ndwi uduga kugira ngo ushika ahera h'urusengero, kiramaze gushika ku maesikariye 3 canke 4 kiramaze kuyagira.
gisigaranye abiri ari imbere canke imwe kugira ngo gihashike neza. Kuko umaze kubona abantu basiguye bagasoma iyi Bibiliya ugasanga yemeye ivyo bintu vy'ubutinganyi birinjiye mu ishengero, nta gihe kigisigaye. Mana idufashe, nta gihe kigisigaye. Ikintu gikwiye nuko nguko Bibiliya itubarira, uwugaba nagabe Yesu atugirire neza. Muri iyi minsi nahoze nibaza igihe twahora dutegera nk'abo tuvukana cyangwa inshuti hariya kuri aeroporo y'i Bujumbura, umuntu abonye agasiga kariko gaseruka hirya mu misozi ya Bujumbura rirare, yabona ngo ni indege ije mu nyuma agasanga ni igikona. Rero birakwiye yuko natwe, kuko tureretse Yesu dukunda, turi ahantu egome hitanguye mu rusengero rw'Imana, twokomeza turereka turaba iyo aje ava, ariko nta gihe kigisigaye. Yesu agiye kuza gutabara ishengero. Imana itugirire neza, kuko ibimenyetso byose byamaze gushika. Ibimenyetso byashitse, ikintu gisigaye nuko umuntu acagaba akabona yuko egome tugiye kwatira ikirere guhura na Yesu. Kandi ibyo navyo n'abanyumva cyangwa nabo kumva iki kiganiro, umuntu acaraba uwufise ico bapfa n'uwundi bagitunganye, kuko nta gihumane kizogera ku mugwa wo mw'ijuru. Gitunganywe. Yesu adufashe. Kandi yavuze egome ngo hariya muri mu butumwa mu cete mu rwandiko rwa Pawulo cete ca Petero, ngo twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, 2:9, ngo dukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Turabe tube mu kwera, tube mu kugororoka, ntidusamaze n'ibiriko bisamaza isi, kuko shetani yazanye ibisamaza byinshi mu mpande zose kugira umuntu yibagirwe. Abanyarwanda bavuga ngo nibisinziriza cyangwa ibiboreza. Ubutunzi bwaje kabisa, abantu baraborewe ubutunzi. Ibyaha by'ubusambanyi byaje, baraborewe ubusambanyi n'ukwifuza. Urwango rw'ubusa egome byaje, abantu baraborewe urwango rw'ubusa. Gupfa egome amaposte cyangwa ibiti haba muri leta haba mu mashengero, ivyo byaje, ivyo biriko bigaragaza ko Yesu aje gutora ishengero. Rero ikidukwiye ni iki? Nuko dusaba ijuru rikaduha impwemu yo kuba maso. Kumwe kwa za nkumi 5 ngo zatwaye amatara zitwarana n'amavuta, ariko ibijuju navyo ngo vyatwaye ngo amatara vyibagirwa amavuta. Ivyo rero biduhe gukomeza tugavye. Yesu abahezagiye. Murakoze mukozi w'Imana. Ego akaryoshe ntigahora mwitama, turavyumvise. Tuzobahamagara mudusubiriremwo canke mutwongereremwo n'ibindi. Reka tugarukirize hano kino kiganiro twipfuriza dushimira ababanye natwe canke abazokurikirana natwe kuri runo rubuga. Tuzobishira kuri ku rubuga kuri YouTube, hanyuma ufise ico yifuza kubaza umukozi w'Imana, nibaza ko azoduha akanimero kiwe, nawe nyene n'ubishoboye ubushaka canke ushaka gufashwa nawe yongera afashwe. Reka tumusabe yongere asenge. Tuzoba duhejeje kino kiganiro, ariko dukuranye kw'amaso ntidukuranye k'umutima. Tuzoheza dusubire tubonane mu minsi ya vuba. Yesu abahezagiye. Adusenga Imana. Uhoraho Mana data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, nuhabwa icubahiro muri byose. Wewe utegura imyanya n'ibihe, turagushimiye kuko utugiriye neza, uduteguriye ibi bihe byiza, maze kugira ngo dusubire twibukanye Mana kuri ibi bimenyetso by'ibihe kandi n'igihe gisigaye,
turabigushimiye mana. Co tugusavye ni mpwemu wawe aduhe kuba maso, abagiye kuzokumviriza iki kiganiro mana uduhe rwose kundi gushasha gusuzuma, kuko nta gihumane kizogera ku mugwa wo mw'ijuru, kandi ibihumanya navyo umwansi yarabisutse. Uradufasha mana kumirako gushika kuri wa munsi uzobukoze, mw'izina rya Yesu Kristo niho tubisavye, amena. amen. Mugire umugisha w'Imana. Murakoze mukozi w'Imana, twongeye tubashimire mw'izina ry'abakunzi bacu b'iki kiganiro, no mw'izina ryanje nyene n'iry'umuryango turi kumwe hano. Yesu abahezagire, abakomeze, hanyuma abahe abugure n'imiryango kugira ngo ubu butumwa bwiza byavuzwe ko buzovugwa ahantu hose, aho mugeze hose mukomeze kubuvuga. Ndike bantu. cyane. Yesu abahezagire. Amen. Amen.